Nshuti bagenzi ba radio Ijwi ry'Ugwaruka turabaramukije kaze mu bivugwa aho iwacu kuri mikoro muri kumwe na jewe Irankunda Desire. Ewe Ijwi ry'Ugwaruka ukuntu itaye indero y'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavreb Ijwi ry'Ugwaruka FM. Kuri uyu wa mbere niho umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira 2024 watangura. Aho twagendeye hose twasanze umwaka w'ishure ugeze barawiteguriye bikwiye. Ego reka nayo ndabaramutse. Jewe nitwa Nisubire David. Nkaba ndumuyobozi w'iri shure Future of School, ishure rya Jeunesse pour Christ rikorera ngaha mu ntara nziza yacu ya Cibitoke. Ego nkuko mumbari ico kibazo mu bisanzwe n'umunsi wo gutangura ishure nkuko mu ndinganizo y'ubushikiranganje bw'indero batanze ikirangamisi yuko amashuri atangura uno munsi tariki 18 z'ukwicenda 2023. Rero natwe ntitwatanzwe gutangura ishuri. Bano gwaruka rwashitse ngaha ku ishuri bambaye uniforme, ariko kandi kubera haya abana tuba twakiri bashasha bamwe abonye bakijuragirika naho ngaha bariko barabafasha kugira ngo babone aho bashobora kwigira. Abandi bariko baragura uniforme kugira ngo bambare umwambaro w'ishure nk'abo byagoye imbere yo dutangura ishure bariko barabikorerako. Ubona yuko muri rusangi bariko barabafasha kugira ngo umuntu wese abone uko akwiye kubikora niyo akwiye gutumbera. Ego muba mufise igitigiri ntarengwa c'abanyeshuri mutegeza kwakira ngaha canke ntimurakwiza? Ngaha nkuko bimeze mu ishure ntiturenza abana 30, aho gusa turenza ko bakeya ariko ntitushobora kurenza 40 mu ishure. Ico nico gitigiri dufise gisanzwe cashinzwe n'ishirahamwe Jeunesse pour Christ. Rero muri rusangi abana twarabaronse batari bake barakwiye, ariko kandi uno munsi mbona yuko hari bakiriko barasaba ibibanza, aho dusanga hari ikibanza gisigaye twisunze ico gitigiri tutarenza turakira abavyeyi tukabatunganiriza. Aho dusanze ibibanza vyaheze turabisigurira abavyeyi bakavyumva ko ari indinganizo y'ishure. Ishuri rirashobora kuba riri mu mashuri ahurumbirwa cyane bivanye n'ubumenyi mutanga. Mbega ntimva ko abavyeyi basubije inyuma ko bashobora kumva babaye kubera ko bifuza ko abanyeshuri bigira kwa ino shuri? Nivyo rishure ryacu Imana irakunda gutera iteka kandi yama yabikoze tukaronka amaresulta meza mu bibazo vya leta. Rero abavyeyi barihurumbira haba mu bibazo byo kwinjira muri excellence mu wa gatandatu bajya baja mu w'indwi. Abana bacu baronka amanota meza cyane gose n'ibibanza byiza ngaha mu ntara. Haba mu bibazo byo mu w'icenda bituma baja mu gisata c'inyuma y'ishure shingiro, naho nyine abana bacu baronka ibibanza byiza bakaja no muri excellence naho nyene, ndetse ngaha mu ntara tukaba bambere. Rero barihumbira gose, ariko tuko turagerageza ubushoboka byose kugira ngo abo bishoboka dushobore kubatunganiriza, kubera batwizeye tubatunganirize neza ko turi ku kivi ntangorane. Ego katubashimire cyane. Tubashimire namwe kuba mu mweshamakuru ko mwatugendeye hano ku kivi. Ubona ko ibikorwa biriko biragenda neza, kandi integuro ibitabo birahari, abigisha barafise ibikoresho byose, abana nabo tubona ko biteguye, twese turiteguye. Tubaza ko umwaka watanguye neza hano kuri Future of School. Baramukije namwe. Jewe nitwa Bigirimana Janine, nkaba ndi maîtresse responsable wo kuri ishuri rya Ecofo mu Kingiro, cyariho c'umuyobozi musanzwe. N'umunsi leta yateguye ko yakira ko abanyeshuri uno munsi ukugurura amashuri kugira ngo dutangure umwaka wa 2023 ushira 2024. Iri shure ryitwa Ecofo mu Kingiro, ni ishure
mu bisanzwe riri hagati mu gisagara kandi rigenderwa n'abanyeshuri benshi. Kumvo y'ivyo rero ntibitworohera kuko turafise ibibazo by'uko tudafise amashuri akwiye. Amashuri dufise n'amashuri adashobora gukwira ku madogre yose, aho dusanga hariho imigwi imwe itegereza kuzoza kwiga ama premidi bivanye nuko abo bana musanzwe ni benshi barengeye amashuri. Kurengera amashuri bisigura ko nk'ubu turafise kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'9, ariko dufise ibirasi 9 kandi dufise amagroupe pédagogique imigwi ingana 15 mu birasi 9. Murumva ko hariho imigwi itegerezwa kuza kwiga ruko aba bana bo muri 4e cycle batashe. Ico rero ni kibazo dufise gishobora gutuma bishobora kuduhungabanya. Turagerageza kubikorera ariko ntibitworohera mu buzima bw'uko abana biga badafise amashuri binjiriramwo, bamwe bafite aho bitirirwa. Twarakiriye abana kurugezo kuko dushobora ko tubona abo dushobora ko turonka ngene twicarika, kandi abo leta idusaba ko turafise ama effectif dusabwa kutarenza. Ayo ma effectif rero twarayakoreye ko twarayakiriye, ariko intambamye tubona yindi nuko mu bavyeyi hari imyidogo kuko hari abavyeyi batariko bararonka ngene abana babo biga, bivanye nuko usanga abimuka ni benshi mu gisagara. Usanga abavyeyi barondera ibibanza rero nk'ubu bakiriko barabandanya kurondera ibibanza, kandi ama effectif dushobora kuronka aho dushira twaramaze kuyakwiza. Nk'ubu twaramaze gukwiza ama effectif ku rwego rw'uko intebe tuba dufise naho turazishika barishobora kwicara gushika aho amaklasi abagera, ariko abavyeyi n'ubundi baguma baza. Iyo rero nayo nyene ni intambamye tutariko turabona ngene abo bana dushobora kubakira, kandi intonde dufise twaramaze gukwiza ama effectif. Ndabona ko biriko biragorana kuko nk'ubu murabona ko ngaha hari abavyeyi benshi. Abavyeyi benshi rero hariho abo bose s'abarondera ibibanza, ariko harimo abarondera ibibanza by'abana biyambere. Abana biyambere turafise abana biyambere ku rwego abana ni benshi. Kare mu mwaka uheze twe dufise imigwi 2 ya première année, ariko uyu mwaka twarakreye umugwi ugira 3 kugira ngo bikunde abo bana bashobore kwiga muri systeme nziza. Kuko kare hari wasanga abana barenze, usanga abana barashika nk'150, ariko ubu bari ku rugero rwiza rutarengeye ama effectif cyane, aho bashobora kuba boja muri classe bakicara bagakwigwa atabana bicara hasi, kandi tukabona ko bizogenda neza par rapport y'indi myaka nubwo biruko. Ariko ikibazo c'ibirasi turagifise gikomeye. Kw'ishure Berceau de l'Humanité naho nyene twasanze abanyeshuri bitavye nka bose, ndetse n'abigisha bamaze kuhishikira, mbere n'ivyigwa bikaba byari byamaze gutangura. Urongoye iryo shure aratwigana nabo nyene uko byifashe kuri iryo shure ryabo Berceau de l'Humanité. Murakoze. Nitwa Etienne Ndusaba, ndi umuyobozi w'ishure Ecofol Berceau de l'Humanité. Mu kazi ka misi yose n'ibindi mubona musanzemo ndiko ndakora. Ngo abamari mumbajije ku kijanye n'ingene umwaka w'ishure watanguye. Muri rusangi umwaka w'ishure watanguye neza, kuko murabona abanyeshuri batonze n'abigisha batonze, kandi ibintu bimeze neza. Nibaza ko muba mwaronse akaryo ko gutembera ngaha. Ibintu bimeze neza kuri l'école Ecofol Berceau de l'Humanité. Ego aha kw'ishuri Ecofol de l'Humanité yoba yatanguye ryari? Mbega muravye umwaka uheze mutanguye n'uno mwaka uba ari akarusho bimeze gute? Ecole Berceau de l'Humanité ni ishure rishasha ryatanguranye n'umwaka w'ishure 2023 na kabiri ushira umwaka w'ishure 2023. Byatanguye dufise abanyeshure ntabwo novuga ko bari benshi canke bari bake, ariko tuko turaraba uyu mwaka w'ishure ibintu biriko biragenda neza kuko igitigiri cari yongereye. Twatanguye dufise umwaka guhera muri wa mbere wa maternelle gushika mu mwaka wa 5, none ubu twangeye ku wundi mwaka, ni kuvuga dupfa mu wa mbere wa maternelle gushika mu mwaka wa 6.
hoba hariho intambamyi muri kumahura nazo? Ego intambamyi ntabwo zishobora kubura, ariko ntabwo ari nyinshi cyane rwose kuko tugerageza kuzitorera umuti. Intambamyi nk'ubu novuga ahanini ni ijyanye ni la réforme. Uyu mwaka réforme igeze mu mwaka wa gatandatu wa kane w'ishure shingiro. Rero iyo habaye réforme murabona yuko baca batuzanira n'ibitabo. Rero twebwe twagirwa nta mahirwe twagiriwe kuko twasanze ku rutonde rw'amashuri yategereza kuronka ibitabo, ntabwo twabaye ko twasanze tutariko. Rero turagira ko bariko barabidutunganyiriza. Rero ibyo rero bishobora gushika biteba bigaca bitugira ko intambara. Nako novuga gasa nk'akantu kagoranye, ariko ku bindi byose bisigaye nk'ibitabo mu yandi mashuri atari iryo shure réforme igezemo, ayandi mashuri nta kibazo bimeze neza. No muri Global Technical High School naho nyene abanyeshuri nka bose bari bitavye, ndetse nabo mu buraro bakaba batanguye kuhashika kuva ku munsi w'Imana. Urongoye iryo shure baratwiganira uko biteguriye uyu mwaka batanguye w'ishure. Kwizina nitwa Desire Niyitanga, sanzwe ndi umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga Global Technical High School riri mu Cibitoke. Mbega umwaka w'ishuri mwebwe watanguye bimeze gute, byifashe gute hano kuri Global Technical High School wijye no gutanga umwaka w'ishuri? Hano muri Global Technical High School gutanga umwaka w'ishuri twawiteguriye. No munsi rero ibikorwa nyezina twabitanguje, abanyeshuri babonetse kandi bari ku kivi, n'abigisha bari ku kivi mu bisata byose uhereye muri Ecofo ushira ko n'ibisata dusanzwe dufise ivyigwa biriko biratangwa neza. Ego nk'ivyigwa ngamuse mufise ivyigwa bimeze gute? Bon, dufise ibisata bisanzwe bihari. Dufise ibisata atari bike n'ibyo noshobora kuvuga. Ndatangwa ko dusanzwe dufise Ecofo cyo kwita cycle 4e cycle kuva mu yindi kugera mu mwaka w'icenda. Tugira n'ibisata ibi bikurikira: turafise igisata ca banque et assurance, turafise igisata ca informatique de gestion, turafise igisata ca informatique de maintenance, turafise igisata ca informatique de télécommunication, tukagira n'igisata ca électricité industrielle. Ego nko muri ije muri informatique de gestion nk'akarorero nkuko muri mubivuze, mbega byo byifashe gute mu mwaka wese bakoze ikibazo byo byagenze gute? Mu gisata ca informatique de gestion abana barakoze neza mu kibazo ca leta, kuko abana bagiye gukora ikibazo 21 barashoboye gutora ikibazo ca leta. Ego ishure Global rishuri dusanzwe tuzi yuko ari ishure rimaze igihe rifise interna, mbega uno mwaka hoho bavyifashe gute ivya interna? Ishure Global nkuko mubivuze ni ishure risanzwe rifise interna ikino kwita uburaro. Ni mwaka uburaro buriho, kandi abanyeshuri kuva ejo hashize baratanguye kubakira, barashitse, kandi abana bo mu buraro ubu nabone batonze mu ishure kimwe n'abandi. Rero ni ishure risanzwe rifise uburaro bw'abahungu n'ubw'abakobwa bose buriho. Bijanye n'ifungurwa hoho byifashe gute? Ifungurwa batetse. Ifungurwa batetse, kandi abana barafungura neza kuko turafise ukuntu kw'ishuri tubitegura, kuko abana bafungura gatatu mu gitondo baramubuyi, saa sita barafungura no ku mugoroba. Urumva ko abana nabo muri interna bafashwe neza gose cyane. Ego muravye ubu rero ku mwaka mugiye kuwutangura, mubona abanyeshure baravyitabiriye be nk'abashasha canke abandi baba bavuye kandi mashure, ndetse n'abungurujwe nyene byifashe gute? Ishure kubera basanzwe barizi, kandi akaba ari ishure risanzwe ritanga ubumenyi budasanzwe kuko rimaze n'igihe kandi rikora ibintu by'ubuhinga. Abana barabyitabiriye, nikimenyamenya neza uciye no mu mashure urabona neza ko abana n'umunsi batonze. Twarakiye abana bavuye kandi mashure, ndetse tungatwakira n'abandi bana batoye ikibazo ca leta ca concours national,
turabakira mu myaka ya mbere rero ubu abana turabafise kandi bose bari ku kivi. Nshuti bagenzi, aha niho dusozereye ibivugwa iwacu. Turabashimiye ukungene mudahengeshanya kudukurikirana. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irahunda Desire, naho gutaha. Bye bye. Ewe ijwi ry'ugwaruka, ukuntu witaye indero y'ugwaruka ntawe utokumviriza. ndakunda cyane ibiganiro vya Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.